urumva Alexis Salahe niwe yatsinze. Kanya tuje imbere y'Imana mushobora byose. Mana data mushobora byose mu izina rya Yesu Kristo turaciye bugufi imbere yawe muri uyu mwanya duhamagaye izina ryawe mwana. Uri Imana muremyi w'ijuru n'isi, uri Imana ya Abrahamu yakoze imitima y'abantu bawe bose aha hantu. Na cyane cyane data bikorerwa ahantu byose bibari bigutera iteka. Turagushimiye data wera twamatuguye ikibanza cya mbere kuko ni igihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu cyiza cyane cyaguteye iteka kugira ngo uhabwe ikibanza cya mbere mu ibwirizwa shingiro. Turaguteye iryo teka, fata ikibanza cya mbere ahantu. Kandi mwami icyo tukwijeje ni uko bikorerwa ahantu byose aho biherera icyubahiro n'amashimwe byose biza kugaruka iwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Banyakubahwa dusangiye imirimo mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Kenya, barundikazi muba mu gihugu ca Kenya, ndabahaye mwaramutse neza. Ndabona murashajije, ndibaza yuko byose biza kugenda neza. Ndabaramukije umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, nongera ndabifuriza kuroranirwa mu kanya kose tuza kumarana hano. Ubwa mbere ntanguye rino jambo mu kubanza ukengurukira Imana rugira byose yo yaduhaye igihugu ciza cy'u Burundi, ikongera ikakizigama, yongera izigama n'abarundi bose ko urugendo rwiwe rwa mbere rw'akazi arutangurira mu gihugu ca Kenya. Nkabasavye abari hano ko twomukomera amashi. Nagire kandi ishimire bimwe bivuye ku mutima umurundi wese yitavye inama kugira ngo yiyumvire inyifato umudiaspora muri Kenya abwirizwa kugira muri no ngendo shasha. Leta y'u Burundi ibicishije
mu bushikiranganji bujejwe imigeneranire n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere ry'igihugu imaze igihe itegura indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ni inshuro ya 4 ico gikorwa gitunganywa. Ibirori bikaba vyabereye muri uyu mwaka mu ntara ya Kayanza. Muri iyo nzira leta y'u Burundi irazi neza ko abarundi baba mu mahanga bafise ico boterera kiboneka mu ntumbero yo guteza imbere igihugu c'u Burundi. Imirwi ikorera mu bijanye n'umurisho w'ingoma z'u Burundi kugira ngo umugwi umwe mu ntumbero yo guteza imbere umuco n'akaranga vy'igihugu aho kuguma bisamburiranako n'akarengo ubugirigiri bugira babiri. Ikindi twagomba gusaba nk'ubuserukizi nuko inyuma y'aya matora aza kuba muri iki gikorwa ko uza gutorwa yoca yihutira kumenya abarundi atwara n'akarere babamwo ndetse ashikiriza ubuserukizi urutonde rwabo atwara uko rungana. Mu kurangiza rino jambo tubamenyeshe ko ubuserukizi bw'u Burundi buri hano ku bwanyu kandi nk'uko twama tubikora tuzobandanya dufashanya muri ibi na biriya. Murakoze diaspora oye maze muhaguruke gatoyi gusa diaspora oye diaspora nguvu. Hari abantu bajegajega erekana basi ko ari mutuguvu. Diaspora oye diaspora nguvu. Murakoze. Diaspora idasinzira haraka ngoko mumfasha mvuze akajambo diaspora idasinzira uko no bivuga kose muce mwitabira diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ibikorwa utwo gusa two ntitugoye. Diaspora idasinzira yuko mvuga ijambo ryanje mpamagare abubahwa Moses Jean Bosco na Sarahe baze ngaho imbere mu vyubahiro vyabo baze ngaho. Karibu. Sinarinzi Bosco, sinarinzi Moses we twarabona Bujumbura, sinarinzi Sarahe mugatwara yaze ijambo mumfashe bano bantu bakomera amaji k'ivyo twayaze bitaye amasigara cicana kuko bose barashaka ko ino Kenya iba diaspora y'icitegererezo mu bindi bihugu vyose. None rero ko bagamburutse nagomba batangure kuvuga imbere yuko mvuga umunota umwe gusa. Nyakubahwa ambasaderi n'abandi mwe murashobora kuvyagira mwebwe ntaco namwebwe murashobora kuvyagira kugira sindabaruhishe mugabo bemeye kuno munsi baho umuntu umwe tukishaho indongozi bahuriye ko bose kugira ngo idarapo ry'u Burundi muri Kenya rigume rihungabana kandi abarundi bagume bunze ubumwe. None rero banyakubahwa mwarakoze nta mashini mwanyakiriye. Ikindi naco mufate iminota 2 ntimurenze mushime mubwire abantu zanyu gusa amajambo make ubundi bwo inyuma y'amatora muraza kugaruka. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida urongoye abarundi bishwi mw'isi yose. Turagushimiye cyane. Iki nico twamye imisi yose twifuza ko coba kandi ubaye wa mbere kuva kuri Rojanti gushika kuri Eric ubaye umurongozi wa mbere uje hano kandi ugashika muri Kenya kugira ngo ubone abarundi bishwe bari ngaho. No saba kandi ko twogukomera amashi kandi gusa mu manuzeye ariko mu media ariko ntimwari munsi ni jewe ndumutama nasisiye hano naje ngira ngo naje n'imyaka myinshi cyane. Hanyuma icambere cyoco ndashimye gose ivyo twahora twifuza ati abarundi bose baje hamwe bagira ubumwe amacakubiri yarahari ahave nukuri ico ndagishimye gose. Kandi après yuko muza kugira decision
muce muja hamwe hanyuma ku bwanje jewe rero ndaza gutora mu bandi ariko no basaba jewe ntimumpijwe uza gutorwa ndamushigikira ibikorwa byose tuzoba turi kumwe nzoba ndamushigikiye mu byo azoba akora byose n'utwo tudumbi tuzoca tuvaho ariko je ntimumpijwe murakoze cyane reka mbanze nshimire umubaho wacu arongoye diaspora rwego rw'isi nongere nshimire nyakubahwa ambasaderi n'abafatanyabikorwa biwe nari maze kuza ngaha ituro nyinshi cyane kenshi naza havaho ntanezerewe aho wundi aba ku mutima uno munsi navuye muhira nezerewe cyane kubera inyanezero ngaha muri Kenya uno munsi tuva ngaha ari uko zihetse nagira ndabasabira uko muri ngaha mwese mwanze mukomera amashi nyakubahwa ambasaderi wacu yatwemereye ko tuza ngaha mu rugo iwe ama nanje ico nashaka kubashikiriza jewe akanya nari ndongoye groupe yacu y'abarundi Karamazi nanje ndaza gushigikira uwari we wese aza kwitoza ndamuhijwi kugira ngo diaspora ngaha muri Kenya itera imbere twonge duteze imbere igihugu cyacu birababaje cyane usanga turiko turajyana birababaje cyane usanga turiko turajyana utagira ngo turashonje utagira ngo turakenye ugasanga umuntu ariko acuruza ivyema adandaza imihwi inzu hariya ziriko ziraduga ariko twebe tugurisha ikintu cy'igihumbi n'amagana atanu bibiri ugasanga dufise amamiliyoni mu mufuko ndetse namwe yera turayagenda rero mvuga n'abanyamerika mugabo ntagira ikintu ndakumwe dushobora kwimarira kubera iki tuguma mu njyane uno munsi rero jewe uwonda aba ku mutima reka ndamwemwa nukuri ndashimye cyane kuba mwatwakenga muri ambasade uno munsi nza kuva ngaha nezerewe cyane kuruta murakoze ambasade duserukira igihugu cy'u Burundi hano muri Kenya reka tube dushizeyo ibihumbi $500 muri ico kigega $500 mukomera amashi amadolari amajana 5 neza cyane merci beaucoup amashi menshi kuri bano bantu baserukira ambasade bongera ku mazina banyitantinanirwa Alexis Salahe ngira twaruca tuvugana nimero de telefone ubusa ndwi 2 5 3 rimwe ubusa 4 nkaba jegiye gutanga amafaranga ibihumbi 10 murakoze by'amashiringi y'amakenya murakoze cyane nibaza yuko utashatse kuvugisha ukuri reka ambasade ibijemo nka ambasade ntutinye ngo ni politike abarundi tumaze gutahura yuko itunga ry'igihugu ari twebwe abarundi banyeneco rero na ambasade ikoresha ingufu za ambasade ireshe yinginge kila murundi yumve yuko ico kintu kimuraba aje muri iyo liste murakoze cyane murakoze rero intererano yiwanje jenemeye amadolari amajana 2 yiwanje mukomera amashi cyane kidumu merci beaucoup merci nyakubahwa perezida ahubwo kidumu nawe nyene ndagushimiye kubera ntiweze uciye utanga naho amafaranga ategereza kuja je murashaka umucyo niyo ajya muri ambasade ndazo bazoba afise azoba ari muri sécurité ivyo vraiment ça c'est très bien jewe rero ibihumbi 6 by'amakenya nemeye kuzokontribute murakoze cyane mukomera amashi cyane nkaba niyemeje gutanga $500 amahera menshi ariko jewe nsanzwe numva no kundisha uburundi abantu bose kandi nico cifuzo canje kuva kera reka ndabikore mu munota umwe ugira ko
Burundi muvyeyi wambyaye reka mfata akanya ngo yage gihugu c'amata n'ubuki uri impano Imana yampaye sharije imisozi biyaya inzuzi bene biyaga ntabwo ntego amajyanye ngoma kiwacu turazitamba naho noja mu mahanga Burundi zo kwama nkuyaga Ngozi ni sawa bariko baraza nabo nyene sebo karibu ndabara muje amahoro y'Imana kwirorana atajya gukokeza ingwano turwanye itabi turwanye umubisha ishari n'inzigo tubivane twese santa tumone uwishe wasariye uyamite uwigise mugisa atoti n'abandi yange tuwishe ukwiyora uwanya bantu uwanya bantu mugambe nawe uwanya ubwako nawo tuzoshinana wibona inshuti zawe ndakunda ndakunda ndagukunda byimazeyo ndakunda uwo nakunze kandi nahisemo muri benshi ubwiza hamwe n'amajana ibihumbi amajana 8 n'amahera amajana 750 mwikomera amashi hama hariyo abatanze amadolari en liquide tutashe gufata mu ntoke amadolari amajana 621 hama abayatanze amakashi aboneka amadolari 65 yose hamwe yakiyaba amadolari amajana 686 mwikomera amashi akaba ari undi yatanze umwe amatanzania ibihumbi 2 yarayafadika rero twagiye turavuga yose hamwe reka sure n'ijya nyuma amashiringi yose hamwe yabaye amashiringi y'amakenya yabaye ibihumbi amajana 386 n'amahera amajana 480 amarundi yatanze 105,800,750 imiliyoni ijana zitanu n'ibihumbi amajana 8 n'amahera amajana 750 y'amarundi hama amadolari hatanzwe amajana 886 ayo n'amadolari y'amanyamerika hama akaba y'amatanzania amadolari amatanzania ibihumbi 2 y'amakashi n'amashiringi y'amatanzania murakoze urumva Alexis Salahe niwe yatsinze naze ngaho imbere aca tubwira abagurire none bibaye byagutyo kandi imigabo n'imigambi arabizi ibyo twavuganye yuko ikirimba ku barundi gikenewe sibyo uko mubana hafi na hafi mugakora ikintu kira noneho turafise mpesa siko bimeze ibyo bitumbura amasambusa no rawukungana rawukuteye diaspora gasinzira oye diaspora y'ibikogwa oye ego nago n'umunezero udasanzwe kwanza nukuri sinarinzi ko abarundi baba ngaha muri Kenya munyizera nkuko mukamfitira urukundo nkuko kubw'ivyo rero mwikomera amashi cyane hanyuma nkuko mwantoye iyo umuntu atowe atwarira bose nago mashimire nabo twahiganwe
nabo nyene n'ukuri n'intwari kandi ndizera ntakekeranya ko nabo nyene bafise ico bazokontribuwa canke ico bazodufasha muri iyi diaspora tugiye kubaka. Mugabo tugiye guhindura izina, diaspora idasinzira, diaspora y'ibikorwa, diaspora idasinzira, diaspora y'ibikorwa kandi diaspora yunze ubumwe. Ico kintu rero ko mwariza muntora muranzi nzokomeza n'ukuri uko biri kose uko zogenda kose hamanuka hanyerera haduga tugire ubumwe. Ndizera ntakekeranya ko umwubahwa wacu nyakubahwa atwara diaspora au niveau mondial, mwabonye abantu baho muri Kenya bitanze ku gikorwa cyo kubuza kwanza kwitaba kamba, mwabonye ukwitanga bafise. Uku kwitanga kwabo rero niko tugiye gukomeza, tugiye kuja mu burere bwose aharo n'abari bamwe basaba kubotorera kuri online. Kubw'ivyo rero nukuri aba barundi mubona n'abarundi bashoboye, muri abarundi bakora, muri abarundi b'ibikorwa, ndabemereye ko ngiye kuja imbere zanyu mumfashe ukuboko byose tuzobifashanya.